Amasezerano yibanze yo guhagarika intambara hagati ya Amerika na Irani yamaze gushigwako umukono. Umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yashizeko umukono kuri ayo masezerano mu Bufaransa ari mu nama ya G7. Ivyavuye muri ayo masezerano ni mukanya. Ni Christabera Munezero ani kuri Paulo Cash Media niko akurikirane rw'ibiganiro twama tubashikiriza ndabahaye ikaze. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora bworoherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze gutorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza kumenga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike we umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville nyagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limited iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17 abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi. Imbere yuko turaba ivyavuye muri ayo masezerano yo guhagarika intambara hagati ya Irani na Amerika tubanze turabe mbega iyo nama ya G7 bisiguriki G7 bisiguriki hariho benshi badatahura iyo tuvuze G7. G7 ni umugwi w'ibihugu indwi bikomeye mu vy'ubutunzi kw'isi arivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudagi, Canada, Ubutaliyano, Ubuyapani hamwe n'Ubwongereza. Uwo mugwi watanguye mu 1975 inyuma yaho hari habaye isibe kw'isi gikena gigitoro. Intumbero nyamukuru yatumye uwo mugujaho yari yo guhuza ivyiyumviro no gutorera inyishu y'ibibazo kw'isi bijanye n'ivy'ubutunzi, umutekano, politiki hamwe n'ibidukikije. Ni watanguye ari G7, watanguye ari G6 mu nyuma mu 1976 barongeye ko igihugu ca Canada. Mu 1997 yahavuye iba G8 aho bari bongeye ko igihugu c'u Burusiya. Mu nyuma baza kugikuramwo mu 2014 aho cari cinjiye mu ntambara n'igihugu ca Ukraine mu nyuma icisubirana izina ryayo rya G7. Uwo mugwi ntugira amategeko ayigenga canke ngo ingingo ugirako ahubwo urahura buri mwaka bakiga ivyo bibazo nyene mu nyuma ingene utwagwa baza barakuranwa nkuko araba membre b'uwo mugwi nkuko twari twarabibashikirije mu biganiro twabahaye vyerekeye n'amasezerano yo guhagarika iyo ntambara hagati ya Amerika na Iran twababwiye ko ivyavuye muri ayo masezerano canke ivyo bizotegwa ku mukono bizoja habona ayo masezerano amaze gutegwa ku mukono. Ivyatewe ku mukono nibi bikurikira: ukugurura burundu umuhora wa Hormuz, gushiraho ikigega ca imiliyaridi 300 zamadorari kugira ngo hazosanurwe ibintu vyose vyononekaye muri iyi ntambara mu gihugu ca Iran, hamwe no gukuraho ibihano vyose Amerika yari yarafatiye Irani. Nubwo biruko hari ikibazo gikomeye kandi catumye ibi biganiro novuga biramba bimara imisi myinshi arico kandi catumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko ibivuga itanguza iyi ntambara mu gihugu ca Iran. Ni kibazo kijanye na nucleaire ku ruhande rwa Iran. Ico kibazo abenshi bari biteze yuko kizova muri aya masezerano canke amasezerano azotegwa ku mukono yizoba kirimwo ariko habanamba akaba ari kibazo kitari muri aya masezerano yibanze. Ico kibazo bamenyesheje yuko kizobandanya cigwa mu misi 60 ibiganiro bigiye kubandanya ikiringo biboneka yuko kizohava congerezwa kuko ico kibazo nubu ntibarigera bagihurizako uko ari bompi.
Amerika ishaka kwaka ububasha igihugu ca Irani co guhingura uranium ngo iheze ibikuremwo ibigwanisho vya bombe nucléaire. Inyuma yo gusinya ayo masezerano, Donald Trump yamenyesheje yuko n'ubu iciteze gutera Irani mu gihe Irani itoshika ku masezerano novuga ya nyuma. Ayo masezerano umukuru w'igihugu ca Irani wewe yari yayasinye ko ejo hahise ku munsi wa gatatu. Umukuru w'inama nshingamateka w'igihugu ca Irani, umwe mu bari mu ivyo biganiro ku ruhande rwa Irani, yamenyesheje yuko atizeye na gato n'ubu Amerika kandi ko Irani n'ubu iciteze kandi umwansi. Nk'uko twari twabibashikirije, Amerika na Israeli bateye Irani kuva ku itariki 28 ukwezi kwa kabiri uwu mwaka. Intambara ya mbere ikaba yahitanye umuyobozi w'ikirunga w'igihugu ca Irani, hakurikira abakuru b'abasirikare. Uko iminsi yagiye iragenda niko intambara iri hagati ya Amerika na Irani yagiye irakomera. Mu nyuma baragiye hamwe bariyumvira yuko bogira ibiganiro, kuko uko leta zunze ubumwe za Amerika zari ziteze ko zizotera Irani, zari zizi yuko bizokoroha bagashika kuco bashaka, ariko ivyavuye bikomera kuko igihugu ca Irani caciye kigira umukenyuro kugara umuhora Hormuz, ivyatumye isi yose ikena canke ivyatumye ibiciro kw'isi yose biduga cane cane mu bijanye n'ibitoro, kuko uwo muhora wacamwo ibice 20% vy'ibitoro na gaze bikoresha kw'isi. Amasezerano yibanze akaba agiye gushigwa mu ngiro, kandi nk'uko vyashikirijwe bavuga yuko kuva sinywa amasezerano catangura kuja mu ngiro. Ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza, kuko urumva haracasigaye iminsi 60 y'ibiganiro kugira ngo bazoganire novuga ikintu cerekeye nucléaire, aho Irani n'ubu itarigera irekura ico kintu canke ngo isede yemerere Amerika kugenzura canke kwakwa ubwo bubasha bwo guhingura uranium kugira ngo ntibahave bahingura ibigwanisho vyo muri bombe nucléaire. Tubibutse ko ngahari kuri Paulo Cash Media, tubasaba mu bandaye mudushigikira, mugire sabone, like, commentaire, musharinge kandi ibiganiro vyacu bishikira abandi. Yari Christabella Munezero, naho ubutaha, ciao ciao. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa vyawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza kumenga turanakugabiye, kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville, ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande, kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero ni iyi mubona iri kiraca munsi.